none igarirutse Elsa Elsa arirutse yiruka jaje nakoze nabi ujya muhungu wambwiye amufate yamufashe ahubwo byo baziza widukize ngaho nkarinda gushika iyo biba bibi ushaka ibyi byo kukurembereza sawa sipigani tena guma hamwe esi ngwana guma hamwe ndoroshe ni intuze urazi ngene yiyeme hari n'ibyo kuregeza fungiranye nshaka fungiranye regeza ikamba ma hari aca bugufi ca bugufi none nadushaka navyo nadushaka ushaka ndakuvuna amaguru ibisi vyiza ca bugufi mu ca bugufi nyaho utavyihuta nyarutse reka kwigira ibintu byinshi STV every story matters. Yes, STV fans muko mubona ni party ya kabiri nkuko twabemereye tugomba tumurindira sohoke adutware iyo mushidi umusheri wiwari hanyuma ibibara havyo tuzi byose murabizi biriko bica kuri STV amakyo yose muriko murayabona acisho gusigaje hari n'ikimwe nuko asohoka gusa tukagenda mpandanya nabasaba yuko mumenya gahunda za STV posta imisi yose irinzi posting amasaha postingira ko ni saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 gushika saa 1 na saa 2 z'ijoro niyo masaha iri kuri wa gupostingako mushaka ari kuza murajya amasho kuri STV nayo masaha niyo gahunda ya STV murabona yuko yamaze gusohoka ubu ntaducika kandi aradutwaye sasa mama tunasikilizana kwanza tunaenda wapi mimi nawapeleka kwenye iko unapajua hivi unaitika ulikuwa katara ngo upayu hivi unapayu sasa tunaongea hivi ukitudanganya wao utarudia huko ndawaambia kimukosi ni fire si unajua tena kimya lakini utowe kwa roho nzuri tumutuoneshe si ndio hivyo afu vingine vitakuya nyuma sasa tunaenda sasa tunapita pale kule mshamba wewe ndi kutuuzisha wewe hapana ndio kwa anatumikia huko Ivana kwa anatumika anatumikia mshamba kule kwa matafari sema yuko anatumikia kule kweli 5 milioni atazipataka Elsa nyowa au basha kunyoa mushi napita kile kira wewe andi umviriza amagara utamajana nazoyari hataruko nahape nabindi nenda kubaze kiya kiraro baragicako ni wowe utangura gucako ntama wewe hama cameraman jenza mu nyuma kutinya gupfa nzovuga nyuma jasi no haca tuyi batatu yega mahane je kikiraho ndagitinya bya seri mama yangu je mfise ibiro byinshi 70 na yebagabo bya seri abantu nkaje barahaca je kikiraho ndibaza mwe nta biro mufise yebagabo we cameraman ngutangure wewe ndapfuye abagabo yabagabo andita dumbukiya cha busura ha boro harakomeye waruzufise ibiro byinshi sasa tugiye ahantu bita gute mbega mu Gikoma
Yuko wapi? Ni huyo? Hapana, sio yeye. Yuko ng'ambo za kule vile. Tufikishe sasa hivi. Sifikishe, moto mwende mwepe. Joani. Sasa wewe kama utafikiri tutajua kwenye iko kwa maana wapi? Mweze sasa mwepe ndio muende tukajua. Basi ni kama ndio kena baleta. Okay, sawa. Hapa ni usiende? Jo tukimukosa tunarudi. Oya yavuze ko ducino. Amanuka ngaho mu mwanya munene aciye Mure muto. Yego. Nshaka je kumfasha. Uyamvize ibintu byinshi ndamwishuza. Wowe twe tugire dushinga we cuku ndaza mbonye ategezwe kwiruka. Wo mumfashe gusa ndakwagica umfasha hama we turaza kuvugana ibintu n'ibyahera sibyo? Sawa. Cameraman. Are you ready, cameraman? Ngiye kwanza nkwereka icyo nikoreye. Icyo naco ni iki? We tugende. Nico nkubita. Wamubonye ngoke. Andi acha sasa. Ngoya kwanza. Andi. Ngoya cameraman kwanza muoneshe. Amuoneshe kwani mbona? Sasa uwirutse he? None egarirutse Elsa. We Elsa arirutse? Yiruka jaje cyo nakoze nabi. Ujya mungu amubwiye amufate. Yabagabo. Yamufashe. Abavyo baziza widugize ngaho ko nkarinda gushika iyo biba bibi. Sasa mimi niko na nigani ndugu yangu. Wacha wiru kubonya abantu kandi atacho uyagiriza. None mwe ino mwazanywe ni. None we ntaze rufise. Ndafa pasent kwavuganye mari. Ahubwo tukuzane neza. Ahantu kweri yo hado. Ntungwegereyo mama. Wewe wingo fresh. We duza mwene data. Ngosha. Ndabimenya je ibyo twavuganye nimwe mwavuganye cyane nimwe mu muhembe. Mwavuganye. Aho nimureke mubone ibyo twavuganye. Nene nshaka kwiyerekana ko ari bounce nyene. Basi muvugane je nitahi. Andi. Sikia kwanza Elsa inge kwanza. Inge kwanza. Andi yona kugize nk'umushinga nawe urabizi sivyo? Amahera 5 million amahera wava kugenda mwarabwanye ko. Ndiko turahariya nawe oya. Mufyo ngami. Mfatira asikia nini wewe kuma hamwe alo mukora shaye byo bawe sikia kwanza isi kuma hamwe sabira kwa bakamba basi tuza ngoja kamba ushaka ibyi byo kukurembereza sawa msipigani tena kuma hamwe nesi ngwana kuma hamwe ndorosha kuma ariko ibintu menye ko tuza shaye rega harashaka uyu contrat dufitanye ni en 2 semaines safi sana uko nyene sha muboye hose wamushikani intuze urazi ngene yiyembe hari muvyo kuregeza fungiranye shaka fungiranye regeza ikamba ma hari muvyo kuregeza mu bijanye ni erego si umwe sasa we twavuganye ryari none aka kanyindwi zibiri zirahe hewe je sindi mu journalist rindirandaze ahubwo byo bavyiduciye bugufi ngira no nava ndanakubabarira aca bugufi Chabugufi no nadushaka navyo nadushaka ushaka ndakuvuna amaguru ibisi vyiza chabugufi nyaho utavyihuta nyarutse reka kwigira ibintu byinshi ubu rero unataka fresh yani ko no musi umugore watabibonye n'inzo cha biyumviye sasa andicwa mikro yawe ntavyo nkunda Elsa je byo ntavyo nkunda
ibintu byo kubohana oya Elsa si ibyo byatuzanye je urazwi ibyo ntabikunda ariko andi jewe byose nabigize wewe Elsa ni miliyoni 5 nikiye kirutse ikindi miliyoni 5 uwo kuki umuntu kubera kizita Elsa umvira ndagusavye rero sivyo banza umurekure kwanza banzureke andi defisi ico ngamije namwe haba fise ico ngamije musanga muhira musanga muhira twavuga indwi zingahe sawa ndabitawa unanishika vibaya hivi juu ya hela ndiko ndarondera amahera umviriza kwanza Elsa wamusanze ku kazi niwomenya ko ari vyakeneye banza umubohore no mubo oya ibi cyose je nani byo nemera uwo mwanya umuboshe ntabwo yiruka baramufata andi subira situongena Elsa andi manzureke reka basi twivugane Elsa même si bijya byose byabaye icyo twigeze kuba twico coco cyarabahaye naco nyene ncigeze kihava siko même si wowe utacibuka je très bien kucibuka ivyo byose reka tuanze tuvyikahushe we nifunguye kamba hama dusezerana ndagudusezerana kunyene umvira mushidi umva uza wari rero dukuyatanga mu ndwi zibi I'm ready mbeho tugire tuzogutorera he kwanza muhira umugore aho mwamusanze umugore yatubwiye ngo ni wabo ngo ntanakuzi ngo ntazi niyuri ngo imisi yose umaze ngo twaraje gukura turakubura umviriza kwanza ntiyimutse uno munsi ntitwamutoye abahe no yamvuze yari imutse turamubura none munsi twamutoye tekana rero tuzomutoye andi aja ni kwa reka indwi zibiri twemereye kutazore iyo business yanje je sishobora kwiye ni wozo muronde je nzokwironderera ndabwire mushidi ndibaza mu gihe umaze no kumbona ndanaguhabura nagakora amaze kumbona ko je ndi umuntu mubi for the first time banje kukubwira sorry siko urabizi ndagusabye mbaza urazi ko umutima gusemba zicyatambye ariko nyumviriza rero ndakubwire sawa niregeze kwanza kamba manzureke je ndabimenya oya reka sawa oya yeje byo gufungana nabyo nemera umviriza manzi murekure nje nije ndayi umviriza mushidi jewe ndi mubi kandi ndi mubi kukurusha two wiyumvira wewe nzokubure canke nkuno umva twavuganye no musameje nzoce nza kukwirondera jewe uwo musi sinzokuboha nzokuboha mwizo se amanda kumanike nije nzokwirondera po hamanda kumanike jewe nyenje ndakwibohoreye ariko undi musi nanwa zokubohora nandi ntavyo azobagishobe ko nawe uzoboha nawe nyina azoboha nshaza ukwerekana ko usanga mudese mintu azipanga nesingivyo ega nugoro nka make uyatanga andi imwe yuzuye iyindi bariko barayipanga no suguhera heza izi furure nizi wawe nabyo safi 5 million ibyo menywa na genda birimo sawa we bikore nago hamara gutanguza business akamera ndibaza urakoze ko mu mutahe kandi ubandanye umbwira nabi kwakosha ngamo Elsa dutaha ndashonje no kuri sivyo twamubonye nico nyamukuru kandi twizere ko siyo siri ibintu mugize sivyo umvirize nyine nabwire mushidi umugore yatubwiye ko atazira uko nubu atarakubona kuva tukubura ubu unzoja ahaba narahabonye nawe nyo dusanga yabushwe kandi uzoza kumubuhoza kugira utanga amahera merci beaucoup STV turazi yuko mudukunda cyane ko kandi niko tubonye ko twobikora sivyo wewe wemeye gutanga amahera sivyo bro navyemeye muta hindira rero turiko turaharira oya twigire kana cameraman twende ndabashimira cyane abakunzi ba STV nongera ndabibutsa yuko STV ifise programme zibiri mu kubakunzi b'ibiganiro byacu programme ya mbere amasaha STV rikurikira ko ibiganiro byayo ni guhera saa 9 gushika isaha 2 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi ndetse rimwe na rimwe turakora ikintu bita gushira muri premier ikiganiro tukagishira kuri programme tukakirekura ariko kituguruka kikamara nk'isaha yose kitaruguruka rero ku bantu muzi gusoma muravye hagindani barabandikira ati kizokukiuguruka isaha iyi ni bisigura yuko iyo mubibonye kujya muzoze mwibaza ngo twabifashe twagize ahubwo kibari ikiganiro twifuze kubateguza mu citegurire kubatararonka kanya canke kubatari kwakoresha amatelefoni bamenya ati saa 9 cyangwa saa 10 cyangwa saa 11 cyangwa saa ngapi iki kiganiro niho cuguruka rero iyo mubibonye muzoze muratwihanganya kuko twama twebonye mu commentaire menshi cyane muvuga mwidoga andi uratubanira andi tuzoguheba no tubikora ku bwanyu mwebwe nyine abafana bacu kuko tubikoze ni mu birabe nabundi ntaco vyo babimaze ni kuvuga ngo tubateguje ngo mu birabe mumenye isaha munza kubirabira ni kuvuga ubibonye urashaka kuragira commentaire urashaka kurashira ko like hanyuma cyugurutse umwanya wacu ugeze bikagenda neza nongera ndabibutsa yuko STV programme yabo ibiganiro ni saa 9 gushika isaha 2 z'ijoro ni ku masaha no mu Burundi woba muri Australia saa 9 muri Australia ibice bimwe baba ari saa 5 z'ijoro
niho bakunze kubikurikirana hama muri Amerika n'ahandi amasaha atandukanye muca muraba rero isaha iwacu mu Burundi ndetse saa 9 iwacu bari sangapi saa 10 iwacu bari sangapi nkuko mubizi rero ni wa musore wanyu umwe abasha gukora byinshi bigiye bitandukanye ndaguhe kazi cyane kandi kuri STV. Merci beaucoup. STV, every story matters.